Hello friend and family, ndabagumbiriye mwese kandi ndabahaye kaze kuri Douce TV. Muraho murakomeye, mumeze neza? Jewe ndashima, meze neza ndashima Imana, namwe mumeze gute? Kuri Douce TV duhora duteka, tugacopora canke tukagira n'utundi tuntu tw'ubwenge. Nkuko mubimenyereye, n'uyu munsi tugomba duteke umuceri urimwo ibiraya, urimwo ubwishaza, urimwo karoti n'utundi turungo twose. Mubane nanje kugira ngo ndabereke ukungene wotegura uyu muceri. Uraryoshe n'ukuri, sindababesha, uraryoshe, muzonshimira hanyuma. Uyu muceri ngira ndabereke, urawufungura ntuhaga, ntushobora guhaga uriye umuceri. Uyu muceri uwufunguye ntuhaga kandi urimwo ibintu vyoroshe nkuko mumenyereye kuri Douce TV. Nta gukomplika ubuzima, ni ibintu simple, ibintu vyoroshe. Umuntu wese ashobora guteka umuceri, arashoboye kuronka ibirungo twakoresheje kugira duteke umuceri. None si igitunguru ntimukizi, poivron ntimuyizi. Bana, ni ibintu bisanzwe kandi ndazi murabikunda cyane gose. Kambanze nsabe umuntu atarakora subscribe canke sabone ayikore ubu nyene. Urabona ufyonda akakantu akanyene ubonye ngaha kari mu kaze ka noir, ufyonda subscribe ugaca ufyonda no kuri notification. Hanyuma video nze ndacisha ngaha ntizizogucika, ahubwo ucubona ka notification kakubwira ko nashize ko video nshasha. Hanyuma namba ukunze iyi video ugire like canke j'aime, aho nyene hariho akambuto ka like na canke j'aime. Ugire share canke partage ku bagenzi bawe, maze nabo nyene baze baraba ibyiza byo kuri Douce TV. Hanyuma uduhe na comment. Namba uri mushasha uvuge ati ndi mushasha. Nabuze umuntu mushasha andika comment vre. Andika comment. Umuntu yayanditse ndamuzi. Ni umuntu asanzwe ari ngaha, umukunzi wacu cyane gose. Mbere nzomugenera agashimwe kubera araduha commentaire, like kenshi, nta video nimwe mucika. Urakoze cyane gose wewe uciyikora. Hanyuma n'abantu bamaze kuzikora kuko turi benshi, tumaze kugira 3,000 birenga. Umva ko abantu maze kugira subscribe ni benshi cyane. Rero ndabashimiye gose, mubandanye mudukurikirana. Hanyuma reka dutangure na video y'uyu munsi kugira ndabereke ivyo tugomba dukoreshe mu gutegura uyu muceri w'igitangaza udashobora kuronka muri restaurant nimwe, udashobora kuronka ahantu hose wogenda, kiretse uwiteguriye wewe nyene muhira, ukicara ugategura ibi bintu ngomba ndakwereke. Hanyuma ukaryoherwa n'abawe bose bakaryoherwa mufunguye umuceri mwiza cyane w'igitangaza. Turakenera ibiraya inusu, turakenera poivron, karoti hamwe n'ibitunguru bitukura n'ubwishaza. Ukuvuga namacenda bikatagura kugira tuganye umwanya. Ubwishaza natanguye kubuteka bwonyene, buteka mu mazi makeyi, ni robo y'ubushaza nuteka mu mazi makeyi. Hanyuma burasha mugabo uritunda kugira ngo ubushaza ntibushaye. Hanyuma ikindi turakeneye umuceri. Jewe nakoresheje inusu n'irobo y'umuceri n'agakirikima. Agakirikima ubu sigaye ndagafana gose, acha ndagateka kenshi kuko karatuma umuceri ihindura kure, ukabona ko wagize ibintu nyene bitari akamenyero. Ibiraya nabihwase hama ndabironga neza, ubona ko bisa neza. Rero kugira ngo, kubera ko kuko tugomba duteka uyu muceri, turabivanga n'umuceri, bisaba kunkatagura bito bito kugira ngo bishe. Kandi naho nyene vyiza uravye ibi by'ubwoko bw'ibiraya bya mauve bimwe binyaruka gusha, nibyo sawa.
bituma umuceri udashaya kandi ugasanga navyo nyene vyahiye neza kabisa. Yego. Turatanguye, reka dutangure ku mbabura. Nafashe nshirako isafuriya, naravye isafuriya ikomeye idashobora kuzigiza cane vyoroshe. Hanyuma nshiramwo amavuta agereranye, atari menshi y'amafiriti, oya amavuta makeyi. Hanyuma ntanguzamwo vya biraya, kubera nivyo bigumye, nivyo biteba gusha. Ntanguza ibiraya, hanyuma turindire bimere nk'ibihindura kure, hone ko bitanguye gufata munsi, ne gushiramwo ibindi bikurikira. Murabona ko vya biraya vyamaze guhinduka bimera nk'ibisha ukuntu. Naceshe isukamo za karoti nazo nyene nizo zikurikira mu guteba gusha. Mu gihe wateguye n'imikerera canke harikove ushobora guca uzishiramwo muri uyu mwanya, gusa jewe ntazo nakoresheje uyu munsi. Baceshiramwo na poiro n'ibindi bikurikira. Ubu nta majambo menshi, mukurikirane video. Umuntu ayigarukiriza ngaha azoba ahomvye gose, nta kintu azoba abonye. Mubandanye video muyiheraheze murabe uyu muceri ukuntu ari uw'akanovera. Nshizemwo poiro, uguma uvanga kugira ngo ibiraya ntibifate munsi, kubera uko bisha plus bifata munsi. Mwapfundikira akanya gatoyi, hanyuma mu kurindira ngo mbambe ndarapira mu muceri ka gatirimerike canke kirikima. Murabona ko vyabaye nk'ibisha kabisa, mugabo biraya ntibirasha neza, mugabo ibirungo biriko birasha, karoti irasha, poiro yoyo nayitosha nta ngorane. Ngomba nongeremwo bwa bushaza kugira ngo bibandanye gusha. Murabona ko bwa bushaza bwanje bwamaze gusha kandi ntibushaye, bumeze neza. Amazi yaheze, amazi yakamye, nguma nje ndabushiramwo rero. Ngomba nshiremwo umunyu, uwo n'umunyu nshizemwo
ndawushiramo hamwe akona akayiko gatoyi ntimubone ngo ndiko ndashiramo umunyu mwinshi, oya si mwinshi, akona akayiko gatoyi. Izi nazo ni tungurusumu, shiremo tungurusumu, murazi ko hariho karungo ka mbere karyosha indya. Akarungo ka mbere karyosha indya zikamota zikagira gu, aka niko karungo jewe kweri kandyohera cane gusumba ibindi byose. Nico gituma nkunda agatungurusumu, karamotesha indya, zatanguye kumota vraiment. Hanyuma ngo make sukamwo umuceri, kurikirane video. Iyi nababwiye ko ari nusu n'irobo y'umuceri, ibiraya ni nusu, ubwishaza irobo, hama ibitunguru, agapuwaro gatoyi kamwe, be hari ibindi, karoti zitatu. Ivyo birungo nivyo nakoresheje kugira nteke uyu muceri. Harimo na tungurusumu, hariho n'udusereri nza gushirako, muraza kubibona uyu muceri mana ndababwije ukuri, muze muwutegure para kuza muraraba video gusa hanyuma mugaca mwihorera. Nukuri uyu muceri uroroshe, hariho ikirungo ca hatari mubona nashizemo jewe. Ni ibintu byoroshe kandi bitazimvye, mu gihe ushobora gufata umwanya ugatekera umuryango wawe canke ukirira wewe muhira umuceri usanzwe, n'uyu unye urashoboye kwitegurira uri muhira asha ukaryoherwa cyane gose. Aho uravanga kugira ngo kubera bijya biraya byari byafashe munsi, cyo gituma ndiko ndavanga cyane gose kugira ngo ntubigume bifata munsi. Umuceri nawo nyene woca ufata munsi ugaca usanga urazigiye. Bisaba rero cyo shiramwo umuriro mukeya. Murabona ko namaze gushiramwo amazi, hanyuma nshashiramwo umuriro mukeyi kugira ngo munsi ntibifate. Umuriro ugereranye, mwihanganire uyu munsi shaka kubereka etape par etape, atakantu na kamwe nsimba. Murabona ko umuceri watanguye gusha. Aha nza kuguma ndawufundurura nsubira mfundikira kugira ndabereke akantu ku kandi atakintu himwe simvye. Sino ahantu nce mfundikira nkafundurura aruko umaze kumera nk'ushaca kugira nce nshira kwa gasashe. Uyu muceri ndawushira kwa gasashe kugira ubandanye kuryoha fresh, ushe neza witonze, ikiraya gishe. Urumva hamwe
ndabereka kabisa. Umuceri urabura akantu gato cyane kugira ushe, habura akantu gatoyi, nico gituma ngo basuke ko vya bitunguru, hanyuma suke ko n'udusereri, hanyuma fundikire uburyohe bubandanye kwiyongera. Shizeko akaromare kubera je ndakunda akamoto kako, hanyuma wewe namba utagakunda uze ukareke nta ngorane. Reka turabe wa muceri ukungene umeze wahiye. Wow, mana yanje ndabasavye, mana yanje uyu muceri uri kuramota cane gose. Umuceri wahiye, ikiraya cahiye, ubwishaza burahiye, nta kintu na kimwe kidahiye kandi biramota neza. Apeti iranyishe, ndabasabye muze dusangire mana yanje, muze mutegure uyu muceri, muze mutegure uyu muceri urikwije. Urabona amakuru yose yaserukiwe, urumva urimo vitamine zikwiye. Ngomba narure shire ku isahani. Nkiriko ndarura ngomba fata akanya nshimire umuntu yarabye video agashikana ngaha kuri uyu munota. Wakoze cyane, Imana iguhezagire kandi na urungutse ukungene utegura uyu muceri. Urabona ukuntu usa neza, urasa neza vraiment kandi uraryoshe. Si byo kuvuga ngo ndiko ndababesha, namwe bwe amaso yanyaraba. Urabona ukuntu uryoshe, urasa neza kandi uramota, uraryoshe, biraboneka ko urimwo ibyankenerwa byose. Aha jewe ngomba nshireko agasosi, bisa agasosi k'indagara n'intore nari nakoze, ngomba ndagashireko ibintu bibandanye kuba uburyohe kabisa. Namba utarakora subscribe yikore ubu nyene ukibone iyi video. Namba warayikoze, Imana iguhezagire gose, gira commentaire. Namba wakunze iyi video ugire like. Murabona, namba wakunze ibi vyo kurya gira like. Namba uzobiteka andika muri commentaire ati jewe nzobiteka, nzotegura uyu muceri nawe ukunze. Karibu rero dufungure wa muceri, uraryoshe cyane gose. Jewe ndiko ndawufungura kugira ngo murabibona, asha uraryoshe gose. Raba bya biraya byahiye kandi byahiye neza, biranaryoshe. Raba urabona ko biryoshe. Ndagushimiye rero wewe barabanye nanje, ndakumenyesha ko ndagukunda cyane gose. Bye bye.